Turaramukije amahoro y'Imana. Jewe ndi umwungere w'ishengero ry'umwungere mwiza i Ngozi. Rero twifuza kubatumira, turafise ibikorane vyiza vyateguwe muri uku kwezi kwa gatatu, igenekerezo rya mbere n'igenekerezo rya kabiri kuri stade Agasaka. Tuzoba dukoranye kugira ngo dusenge, twumve ijambo ry'Imana kandi dushikirwe n'integuro Imana ifise yo kudukiza. Hazoba rero ari ibihe vyiza vyo gukira, vyo kubohoka, ibihe vyiza vyo guharirwa, ibihe vyiza vyo kumarwa inyota n'Imana. Turongowe n'ijambo rivuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana, muri Luka 18:26. Vy'ukuri turiteze Imana. Imana ni nziza, Imana irategurira abantu vyiza, n'ibihe vyiza Imana yashizeho, kandi turiteze gose ko kizoba ari igihe co gukira Imana yateguye. Turabatumiye no gukomera no guhamagarwa n'Imana, gusigwa amavuta ya mpwemu yera kugira ngo dushobore gukomera. Karibu, Yesu abagirire neza. Uzova kure, karibu. Abari hafi, karibu. Imana ibahe umugisha.